bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana muri iki kiganiro igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Reka dusange ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca mbere c'abami igice ca gatatu umurongo wa 16 gushika 28. Abami ba mbere igice ca gatatu umurongo wa 16 gushika kwa 28. Handitswe ngo bukeye ba maraya babiri baza ku mwami bahagara imbere yiwe. Umwe muri bo aravuga aturazirikanye mugenzi, jewe n'uyu mugore tubana mu nzu imwe, bukeye mvyara umwana turi kumwe mu nzu. Maze iminsi 3 mvyaye, uyu mugore nawe aravyara. Kandi twari twenyene ata muntu wundi yari kumwe natwe mu nzu atari twebwe twemi gusa. Hanyuma umwana w'uyu mugore ahenga mw'ijoro arapfa, nyina yamuryamyeko. Nawe acavyuka mu gicugu ankura umwana iruhande nsinziriye, jewe umusavyi wawe, amuryamika mu gikiriza ciwe. Wa wundi yapfuye amuryamika mu gikiriza canje. Ngo mvyuke konsa umwana bugira buce, sanga yapfuye, ariko bukeye ndamwitegereje sanga siwe wanje navyaye. Uwundi mugore aramwisha ati namba ukomeye niwe wanje, nawe wapfuye ni gwawe. Uno nawe ateka namba wapfuye niwe mwana wawe, ugikomeye niwe wanje. Uko niko baburaniye imbere y'umwami. Nuko umwami aravuga ati mbega kumwe avuga ngo ukomeye niwe wanje, ngo nawe wapfuye niwe wawe. Uwundi akavuga ati namba wapfuye niwe wawe, ugikomeye niwe wanje. Umwami arongera aravuga ati nimunzanire inkota. Bayizana imbere y'umwami. Maze umwami aravuga ati uwo mwana akomeye ni mumucemo kubiri, igihimba kimwe mu gihe umwe, ikindi mu gihe uwundi. Nuko wa mugore nyina w'umwana akomeye, kuko mu mutima arasi ikibabagwe c'umwana wiwe, abarira umwami atewe mugenzi, uyo mwana akomeye pfuma umumuha, ntumwice na gatoya. Ariko wa wundi ati ni mumucemo kubiri tumubure twemi. Maze umwami araheza aravuga ati uwo mwana akomeye ntimumwice na gatoya, mumuhe urya kuko ari we nyina. Nuko abiseye bose bumvise uko umwami yaciye urwo rubanza, baca baramutinya, kuko babonye ko ubwenge buva ku Mana buri muri we bwo guca Imana. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Mukundwa uri kurankurikira, mugenzi wamukurikiye iki kiganiro canke ugikurikiye bwa mbere, nkundira ndaguhe icigisho c'uyu munsi, umutwe w'aya majambo, kandi we ukwatura ku kwizera kwawe. Umwana muzima ni gwawe, umwana muzima ni gwanje. Imana ishimwe cyane. Ubisubiremo kugira ngo uvyibuke, uvyature mw'isi imwe, muvyature aho ubaye, uvyature mu vyawe no mu bawe. Uti umwana muzima ni gwawe, umwana muzima ni gwanje. Uvyature kuko we nturi maraya, uvyature kuko wewe utari kuri ibi vy'abandi. Kandi nawe ukigendera no muri izo ngeso, uyu munsi uzivemo, kuko Imana iragukunda. Imana yanka icaha, mugabo ikunda abanyavyaha kugira ngo bihane, ibahindura abagororotse. Iri jambo ndiko ndaritegura nibutse ikintu Imana yadukoreye. Twari ahantu i Muyinga mu kwezi kwa kabiri k'2026, hari gikorane. Hanyuma ngira ntangure kwigisha, canumva mpwemwe narambariye ngo hariho umuntu afise umwana mupfire mu nda. Hariho umuvyeyi yari yibungenze afise amezi 5, umwana amaze iminsi yamupfiriye mu nda. Naze imbere tumusengere, duhejeje kwigisha aze tumusengere, Imana yamugirira neza. Hariho n'uwundi twavuze yaragwaye igitigu kimaze kuvyimba, ndavuga nti nawe aze. Hanyuma Imana iratugirira neza, uwo mumama araza, mugabo aratinye birateba, hamwe Satani atangura no kumbarira ngo sivyo, mugabo Imana iyo yavuze itegezwa kubishitsa. Uwo mama araza, abantu baratangara, turamusengera, turagenda dusubira i Bujumbura. Haciye iminsi nza mbona wa muntu yaragwaye igitigu araje, arambara ngo je mvuye i Muyinga, ndi wa muntu wavuga. Ndabaza nti kuko utaje imbere ngo tugusengere?
ati igihe wabivuga, igihe wahamagara abantu, ubushobozi bw'Imana bwarankubise hasi, nkanguka mwasubiye i Bujumbura, nari muri kohare. Ca ndamubaza niwe bimeze gute, ati narakize. Ca ntahura ko ari Imana yatumye tutabonana kugira ngo abanze akire yisuzume abaze neza. Hama ca ndabaza amakuru ya wa muvyeyi, umwe ari ibungenze, sanga ntaba kure yiwe, turatelefona dusanga ngo uwo munsi nyene, kuko igikorane cabaye ku murango kwa Mungu, wewe mwijoro ngo aza yumva umwana arakinye, yaregize isanganya, hanyuma aja muri koma, akanguka umwana yapfuye, atezwa kuja ku bitaro bikuru ngo amukuremo ico cari capfuye. Imana imuha umwana muzima. Nawe uri kuranyumviriza, Imana ntitoranya abantu ku butoni. Ivyo yakoreye uwo muvyeyi Muyinga, ivyo yakoreye abandi sino gushinga intahe aho narivuze hose muri Côte d'Ivoire n'ahandi, nagiye numva intahe zitangaje ab'Imana agiye ibasubiza ibizima vyabo. Nundi avuze ngo ibizima ni gwawe, ibizima ni gwanje. Imana ishimwe cyane. Twaje gusubira i Muyinga mu kwezi k'umunani 2006, duhamagaye wa mumamaza ahetse umwana, kuko ico gihe yari amezi 5. urumva ko kuva mu kwa kabiri gushika mu k'umunani yari amezi 6, ikibondo cyaje cavutse, aramuzana tumushimira Imana. Imana rero ihabwa icubahiro kubw'ivyo yakoze, si jewe nkiza, ni Imana ikiza, iherekeza ijambo ryayo kugira ngo irishitse. Reka turabe rero ico uwo muvyeyi yakoze wo muri Bibiliya, canke ico nyina w'umwana yakoze akaronka umwana we muzima nkuko twabisomye, kugira ngo natwe tuvyigire ko turonka ivyacu twanyazwe n'umwansi, turonka ivyacu twizereye. Icyambere, yaravyutse araba ingene bimeze. Nawe itegereza ingene bimeze mu kazi, mu muryango, mu bavukanyi, aho ugendera, aho ukorera, raba witegereze. Vyifashe gute, bimeze gute? Ureke gucisha ku ruho rw'amaso, ubirabe uko bimeze. Kumbure nawe hari ijoro ry'ubuzima waciyemo, haraba ingorane, Satani akugirira nabi, wagiye mu rugendo ugaruka usanga umugabo yafatanye n'uwundi, wagiye waratwawe n'akazi, hamukanguka abana bari mu biyayuramutwe, bari mu bindi, sinzi ijoro waciyemo ukanguka umwana muzima utamufise, ufise umwana apfuye, usanga atari gwawe. Imana iragutabara. Icambere yaritegereje uko bimeze. Icakabiri, asanze uko bimeze aca bijana imbere y'umwami. Ibi tuvyita gusenga. Nawe maze kubona uko bimeze usenge. Bibiliya avuga ngo namba hari unezerewe naririmba ishimwe, kandi namba hari ubabaye nasenge. Kuko gusenga k'umugororotsi kugira ikimazi kuri vyinshi. Ewe niyo butarakizwa ubibarira Imana igutabare, kuko yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Ariko ntibigume ngaho, niyagukiriza umwana, niyagukiriza ivyawe, nawe ihe ubugingo bwawe ukizwe. Icambere, kuraba ingorane. Icakabiri, kubizana imbere y'umwami mu masengesho. Icagatatu, muri ayo masengesho ubikora ubivuga uko biri. Ureke kuvuga nka bamwe bagerageza kwigana abandi mu masengesho, ubivuga uko biri. Icambere, yarashimye, yaravuze uko ibintu bimeze. Nararonse umwana, naravyaye. Mbere kuvuga ingorane, banza ushima Imana. N'isengesho ry'umwami wacu yatwigishe gusenga, mbere ko tumubarira ingorane, mbere ko tubarira ngo aduhe ivyo kuriye dukwiye umunsi, mbere ko tubarira ngo adukize wa mubi, tubanza kumara ngo izina rye ryubahwe, izina rye rishigwe hejuru, tumushime. Imana ishimwe cyane. Hanyuma nyuma yo gushima tuvuga ingorane uko zimeze. Jewe vyari bimeze uku, hanyuma bigenda uku. Umubarire uko vyifashe, umubarire uko umerewe, umubarire uko uremerewe, uko ubabaye, uko wihebuye. Hanyuma mu gusenga wige guha ikibanza ijambo ry'Imana, uha ikibanza kumva ijwi ry'umwami. Aba baravuze baje kuvuga, aharira n'uwo bahanganye nawe mu masengesho yagiye uharira ni n'amajwi aza kubarira, urapfa ntibishoboka, urihenda, Imana ntiriho, ntiriko irakumva, ntikubona, we ntuhambaye nk'abarya bakozi bayo, mbega usumvye urya mukozi wayo vyagenze uku, amajwi ntuhagarike, ubandanye mu masengesho, usenge ubudahumeka.
ariko wige guha ikibanza ijwi ry'umwami. Aravuga, kumbure wowe uri kurumviriza iradiyo, muga hari igihe uja mu bikorwa ntuyumvirize, muga ntibivuga ko iradiyo yugaye, irakora iguma ivuga. N'Imana kuba utayumva ntibivuga ko itari kwiravuga, n'ubu iri kwiravuga. Muga wimenyereze kumva ijwi ryayo, wige kuja ahantu hiherereye, utega amatwi, mpwemu yarazovugana nawe, uzokumva icyumviro kije, ucandika ahantu, ugerageze uraba, uzogenda uko ugenda umenyera uzomenya ko ari ijwi rya Satani canke ari ijwi ry'Imana. Ikindi, usome ijambo ry'Imana. Uyu mwami yaravuze ngo nimunzanire inkota. Mu Banyefeso igice cya 6 aho Pawulo avuga ibirwanishwa vya mpwemu yera, aratubarira icitwa inkota ya mpwemu ari ryo jambo ry'Imana. Umwami yaravuze ngo nimunzanire inkota. Kumbure ntiwahora usoma Bibiliya uri kurumviriza, naje ndumusuku ndumuja w'umwami yandungikanye inkota kugira ngo itandukanye ibikugoye, ishira habona ibikuremere. Ngo ijambo ry'Imana ni inkota iruta ubuga inkota zose, ngo itandukanye igufa n'umusokoro, itandukanye impwemu n'ubugingo, ngo igashira habona ivyinyegeje byose, ngo mbere izoshira ahabona n'ivyo twiyumvira byose imbere y'Imana kuri wa munsi. Reka ndakubarire, uha ikibanza ijambo ry'Imana. Hari abantu benshi bagenda kumviriza ivy'abandi bahanura, ivy'abandi bavugishwa, ivy'abandi beretswe, ivy'abandi barose. Ni vyiza, ubuhanuzi ni bwiza, indoto zivuye ku Mana ni nziza, emwe kwerekwa ni vyiza, mugabo ndagusavye uha ikibanza ijambo ry'Imana. Niho benshi ariko aragenda mu buyobe, bakabahenda baguma bagenda ku ndoto z'abandi n'ubuvugishwa bw'abandi, babahenda babajya amafaranga n'ibindi babahenda. Ndagusavye uha ikibanza ijambo ry'Imana. Niba utazi gusoma, uje aho bigisha abakuze gusoma no kwandika, cyangwa urondera umuntu azara gusomera, umwana, umugenzi, ariko uha ikibanza, kuko biranditswe ngo hahirwa abasoma, hahiriwe n'abumva. Urashobora kuba ugenda ubumuga bwo guhuma, usabe abandi bagusomere. Hariho abizi ibyo gusoma, ibyo bita braille, ubikoreshe, usome ibyanditswe mu buryo bw'ivyo bitabo nyene mu buhinga bwaje, ariko urondera uburyo bwo gusoma ijambo ry'Imana, kuko rifise umugisha, rizana umugisha. Uha ikibanza ijambo ry'Imana, ukorane hamwe n'abandi, wumvirize ijambo ry'Imana aho ririko riravugwa hirya no hino. Kandi mu masengesho wige kwakira mu kwizera, kuko aho nyene umwami ahejeje kubona ko nyina w'umwana ari uyo, yaciye avuga ngo nimumuhe. Wige kwakira, wige kwizera ico Imana ikubariye, kuko muri Mariko igice ca 11 Yesu yaravuze ngo ivyo musavye mwizere ko mubihawe muzoyibona bishika. Kuba utarabibona, kuba utarabikoza ko intoke, utarabibonesha amaso yawe, ntibivuga ko Imana itabitanze. Reka ndakubarire, ibizima ni gwawe. Nk'uko uyu mugore aho yaciye arira, aho yaciye ababaye, aho yaciye azazaniwe, yahaciye anezerewe atahanye umwana. Ndakwifurije nawe gucaho ahora uca gukengereye, uhace wigina n'ubushizi bw'amanga, uguwe neza. Mbere ko duheza, nkundira ndakwibutsa ikindi uyu mugore yakoze. Uyu mugore mu vyo yabariye umwami yaravuze ngo mugenzi nyakubaho, narasinziriye, nararyamye. Ibi tuvyita kwatura, tuvyita kwihana. Wemere aho wagize intege nke, wemere aho wasamaye, aho wirutse inyuma amafaranga, ukibagira umuryango, ukibagira ubuzima bwawe, ugatangura kugwara. Imana yavuze ngo muze muraruhuka. N'Imana yararuhutse. Hari abantu batwagwa n'akazi bakibagira kuruhuka. Nturi imashini, ntukoze mu ibeto uzuracishamo uruhuke. Urondera umwanya wo kuyaga n'abantu, urondera umwanya wo kuyaga n'uwo mwubakanye, urondera umwanya wo kuyaga n'abavyeyi, urondera umwanya wo kwicara urabe. Ati narasinziriye, mu yandi majambo narasamaye, nkanguka vyagenze ukundi. Reka ndakubarire, Imana ikuja imbere, Imana igufashe, uyibarire uko bimeze. Narasinziriye. Hari umwasa turaba ku Kigohe, iyo dusinziriye aza biba mu gwafu, aho twari twateraga imbuto nziza, akaduhindurira abana. Umubarire uti naracumuye, umubarire uti naratwawe, umubarire uti
naravuye mu gakiza, umubare uti nariyumvira ibitari byo, naragiye mu bitari byo, umubarire. Hanyuma umwami nawe arazi ingene aza kubikora. Imana iguhezagire we wafashe umwanya wose kudutega yombi. Imana ibagire neza, Imana ibashitse ko amasezerano yo mu ijambo ryayo. Muragahezagirwa nkuko yabahezagiye. Abihana mwihane, abahitamo guhindura uko mwagira muhindure. Imana ibagire neza. Reka dusenge. Urakoze mwami kubw'uyu mwanya duhaye kuyaga n'abavukanyi n'uyu muvukanyi, umushitse kwica ijambo rivuga, asubizwe ibizima vyiwe. Mana niyapfukama akihana umwumvirize, niyaja kwaturira umukozi w'Imana ivyo akwiye kumwatura kugira ngo akire ingwara, akire ivy'ubupfumu yagendeyemo, Mana naho nyene umwumve. Urakoze kumvise ugusenga kwacu, urakoze kudushoje gusangira ijambo ryawe n'abantu bawe. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen kandi amen. Murakoze, tuzosubira ikindi gihe nk'uku. Murakoze.